ndengane hajya ncamenya yuko mpemu yera yambwiye umuntu asa na wewe kuko nawe ukuntu wari kuratambuka njambona yuko ari wowe narinje kubwira neza ubutumwa bwiza. Umviriza hariho umuntu haheze imyaka yaje mw'isi yahamaze imyaka irenga 30 gato. Uyo muntu arapfa ngo ubugira gatatu yarazutse hanyuma ngo araja mw'ijuru. Uwo muntu yavuze ngo azoza kudutora tujane mw'ijuru niwe nje kukubwira ni Yesu. Rero umviriza mwene data jewe mwakire hanyuma uze wibereho ibihe bidashira mw'ijuru. Jewe none kumwakira so ushaka bwe wanje. Oh no. Mugabo none oyaye umviriza shabyiza wo mwakira kuko n'ubuzima. Sitegeko ndibaza. Umviriza sitegeko mugabo byiza wo mwakira. None reka kungora reka mbandanye yo narindi kuko sitegeko. Basi genda. Sawa kandi ubwira abandi. Bana je. Edayeri ndabihinduye umviriza. Banze wumviriza Edayeri ntivyokunda oya. Umviriza. Umviriza banze wumvirize mwe mwibaza ko ibintu mwe mwibaza ko ibintu mwa. None si ushaka bwiwaje. Ne kubera kimwe banze wumvirize. Je navuye Bujumbura inje kurondera mwebwe. Nararondeje. Banze wumvirize navuye Bujumbura inje kurondera mwebwe. Urazi tike je nataye. Urazi hotel nza kuraramo amafaranga je nza. Ndaguye. Uyandihe bya. Norokeneye. Banze wumvirize uramwakira cyangwe ntumwakira. Nawe nakira. Mwe muranika me. Ushaka bwiwaje. Uwo mubraza kubera kimwe mudashaka kurara. Jewe nawe nakira. Umviriza mani. Ntabyo gufinata. Je hinge urafukama cyangwa ntufukama. Fukama ko ari kushaka bwiwaje. Fukama hano ibintu bishire hasi hanyuma ushira amaboko hejuru unamika amaso umwakira. Ndiko nakira. Ibyo bisenze bisaba. Umviriza urabikora cyangwa ntubikora. Mwe mwibaza ko mwisa ari ugufina. Guma ngaha uja he. Mwe mwibaza ko mwisa ari kwandika. Mwe mwibaza ko mwisa. Ugomba ugira ikintu no muri. Mwe mwisa mwibaza ko ari kwandika. Umviriza uramwakira cyangwa ntumwakira. Ndamwakira basi numva bari. Fukama abo nyene. Fukama. Fukama. Shira byose ngaho byose shiraho hanyuma ushira amaboko hejuru hanyuma umwakire. Shiraho byose unamika amaso hanyuma umwakire. Mwe mwama muzanisa ibintu ngaha by'uburofa byo kwigirisha kubera iki mutegereza kumwakira. Mwe ndavuga amajambo hanyuma ugira iki uyasubiremwo. Uranyumva neza? Nta kibazo mukuri ndasubira. Kandi utekereze unume. Nta kibazo. Urabyumva? Utekereze unume. Mwama mwibaza ngo mwisi ngo mwe mwaza ko mwisi byose byoroshe. We uwo mubraza yemeye kuza ngaha ku isi kweri akitanga ku musaraba kugira dupfire namwe muguma mumuhonyora mukora ibyaha mwibaza ngo ni ibintu byo kwandikira amenyo ngaho oye. Abantu bubi bikigiye umviriza usubire mu maya majambo urabyumva? Ndabyumva. Usubiremo. Mwami Yesu ndakwakiriye uhereye uno munsi ndihanye uwo mubraza ndamwakiriye uwo mukaca ndamwakiriye yitanze ku musaraba igorogota kugira ngo tuharigwe ibyaha byacu. Urakoze braza. Urakoze braza. Subiramo n'inguvu nyinshi. Agiye yarari ngaha. Yo mane yaje we aragibye. Hemwe yo ndago bas. Telefone yanje agasakoshi karimo miliyoni 5 yo baragibye ndago. Yo mane sije ndakwingiza ntabanye. Yesu numfe erega yapfuye kandi umuntu apfa uko nyene mana yaje ukuri ndabaryo kigisuma ikisisa cyane yapfuye yapfuye igisuma ibintu byanje ngiye ibiki oya ukuri nyene n'ikitanye n'ukuri niwanyije umviriza abasanga nico kora kwibintu ari byiwawe niki ndamwisa kose harimo telefone n'amahera 5,000,000 ni murabe n'ukuri oya uru ni bwanye
kwa mpera ntukamishe ikizigasha raba n'ukuri yapfuye niwe oya tubwire neza bigenze niwe agiye kukwiba urani iki gihungu nambara igihungu cyansanze hariya kirampagarika ngo kiko kinansengera ngo nakine ngo umwami Brad cyo kiko yapfuye reka kuri oya basuma abateka mutwe baragwiriye raba sinababere oya nivyo bawe kweri utaboresha tubwire neza ibi bintu ni ivy'iwawe nivyo wanje raba hari bakanga mu wanje n'ukuri uri hariya nivyo n'ukuri uri hariya urumva rero gayemwe wa mukobwa wiwe abantu bakoresha ubusikuro mu ijambo ry'Imana ngo bariko bakiriza abantu Yesu nk'umwami n'umukiza ari ubusuma bagomba gukora abantu bibika ijambo ry'Imana urupfu rwabo rurabonetse ni bene urunyene niho kandi bavuze bati ingero y'icyaha ni urupfu